Aisha adandaza abakobwa nabi, agomba kuguma adandaza abakobwa utemeye ibyo akubwiye aca kutamwibarabara kuva kare yabujije n'ubundi muntu yontora yavuze ati umuntu atora ari azoba ndondera yabujije n'umuntu n'umwe antora ngo ningumenyerera mwibarabara jamani mumfashe Aisha adandaza abakobwa nabi muri Saudia kubera amureye ibi kubera naze gukora ikimaraya. Ndagize wa mwanya kubahwa ariko na kare mwari mwarubashwe. Jewe ku mazina nitwa Mukeshimana Aline. Uyu mwanya ni isaha 3:31 mfite ikibazo ndi mu minwe y'igipolisi cya Saudia bivuye kumva ivuga ati jewe narasafiye mvuye mu Burundi nshikira muri kontra yo kontra yacu ya Walima World. Maze gushikira muri kontra ya Walima World ikaza iduhemba nabi mara ntiduhembe. Aisha arambwira ati toroka je ndagutorokesha hama mwibarabara hari amahera menshi cyane ngwino. Ndavuga ati byogenda gute? Jewe umpa amahera 5,000 kugutorokesha. Nari ahantu bita muri Jida niho yankuye naho yantorokesheje ankura. Mbo amaze kuntorokesha yarandukiye umushoferi w'umutanzania araza arantora antoye arashikana kwa Aisha. Nkishika acaranyaka ibitamburisho byanje ikama na passport yanje ikwije imyaka 2 ikama yoheze mu kwezi kwa gatandatu kugira ihere kubera nari nayihawe na kampuni sawa. Mbo ndagumaho ndicara arambwira ati buye rero kugira ndagushire ku kazi umpa amahera nganuku ya avasi kugira ndagushire ku kazi tangana gute ko tamahera mfite kampuni yaraturiye amahera na mahera mfite ngo atamahera mpaye ntakazi ndaguha. Ndicara ngaho iwiwe mu nyuma ndamuhereza umuriyoni namuhaye umuriyoni wa avasi. Mbo ndamuhaye umuriyoni wa avasi aciranshira ku kazi. Anshize ku kazi anshira ku kazi k'umutamukazi n'umupapa wiwe n'umuhungu wiwe. Iyo kazi baramfata nabi kugera naho Aisha ndamutakambira baje kuntora nk'aya masaha nyine ndabarungikiye voice mvayo batanampembye. Aisha niyakurikiranye bampembe canke ntibamembe. Ikarate simu yigura amahera 200 umuha amahera 200 y'amasaudi akaguha ikarate simu. Mbo nukuvuga rero Aisha nukuri arandiriye muri Saudia kuva nkishitsi wiwe nta munsi nari bwapfe ndungitse amafaranga. Uno munsi uri hejuru Aisha rero ikintu saba nk'ubutegetsi mufashe nukuri nabona hano nyene mfise abantu bafite udufaranga twanje n'abakobwa ba Aisha nyene ibimba amajana byamfasha bazi na n'ikindi kintu mfite imbere n'inyuma mu Burundi muri Saudia ndahamaze umwaka amezi 2 navuye muri Aisha yankuye muri kontra maze amezi 8 muri kontra amezi 8 nayo maze muri kontra Aisha carantorosha urumva amezi nari maze kwa Aisha nta kintu na kimwe ndapfa nimariye mu Burundi. Ibimba amajana 8 biri mu nzu kwa Aisha passport iri mu nzu kwa Aisha mufashe nukuri munabaritse muzamukoze ariko muheza gikwe. Uyu mwanya n'izandi mu mirimo y'igipolisi ariko giko kirampoje ndabwira ati inzu nabako ngiyi bambajije ikama passport ndabereka muri telefone ariko bambwira ati bizane uko ntabyo mfite. Aisha yarabinyi naco gitumya nahanze nabimusaba kabinyima kubera nibyo aguma torokeshereza ko abakobwa biwe sawa muheza gikwe. Aisha yampaye akazi ahantu hagendwa. Aisha nari nicaye wiwe amezi 3 ndi ahantu bita Ijaza ati akazi mfite. Ico gihe arampamagara ngo Aline ngo ngomba ngo ndakuronderere umugabo w'umwara ngo kandi ngo n'umupolisi ngo azoza araguha ngo azoza ndamuha location ngo agukura ngaho agenda kurarana ngo hama yongera kugarukana. Ndiyagira ndamubwira ati jewe byose byo byanzanye jewe timpakazi namba mpakazi utari bumpakazi naho jewe sinaje gukora ubumara muri Saudi ndakwisavye ndiyankiye.
bifu ikihera ndamugaye ndasuzugurana afite akanyaro ibintu byinshi bifu yahereye aho jewe na Aisha ntitwasubiye kuhuza kwa Aisha nari ndahamaze amezi indwi ndagumaho maze kugumaho ndicara akarungika abandi ku kazi akanyuma akazi akarungika abandi ku kazi akanyuma akazi kugera naho mpereza Umutanzaniya w'umugenzi ngo w'umugabo wiwe ariko umugabo wiwe nawe nyene igipolisi cyaramufashe yaratashe bivanye n'amabi nyene bakoreye umukobwa nkuko nyene kwanje mbo arampereza Umutanzaniya ngo n'umugenzi w'umugabo wenda ngira Aisha wowe kuma akazi ko guma abagabo bakubwiye je ko naje kuhiga abagabo muri Saudi ati makazi cyo shaka abagabo kubera iki tera iminsi nicenga iwawe ngo arine ngo ufite amanyama ngo kugira urondera amahera ngo yihuta ngo bisaba yuko ngo wemera abagabo bino bo muri Saudi ndamubwira ati je byose byo byanzanye Aisha igipolisi kigufasha uri kurasama nakigutana direct acara akagwara inzika Aisha nitwahuza Aisha yansendera ko abakobwa biwe barigeze rero gushaka kuncumita imbugita bivanye na Aisha uri kurantegera jewe rero ikintu sabo mwe bimanya nisa ngomba nukuri muntabarize Aisha fise umukobwa wiwe ndamusaba amahera 800 mfite Aisha mfite pasiporo yanjye basi nagumye ikamari kame pasiporo izomfasha imbere y'isafari muzoba mukoze cyane nukuri muntabarize no mu butegetsi muntabarize Aisha randi pasiporo yanjye kuva ntoretse mvuye muri konti amara je nabwakure kwa Aisha bashaka kundangira abagabo nkira akaca nkakundangira akaza ndangiye akaza akandangira ikazimbi akandangira ikazimbi mwe no kubwira ubikazi yari yarantwaye yagenda isaha n'inusu iyo kazi barara barankoresha kwanagura ibibambazi bukarinda buce Aisha uno munsi ukunze byabaye ejo Aisha ndavuga ati ku kazi hari ikibazo tihamaze kuba hari ikibazo rero bimeze uko tirabuko n'uvugana n'aba madame ntigeze anyumvireza ikintu yakoze Aisha yaciye arungika umushoferi acavuga kugenda umukuru muri genzo y'umwarabu ngo arine ntumugarukane ngaha muzi wanje ngo aragayana ibyo nabungira byose ngo ntanyumvira baca bantamwe barabara nagumiriye aho nyene kuva isaha 3 z'agatondo gushika isaha 2:30 z'ijoro ndavuga ati ndarusha nicara ahantu inyuma yo kumusigiti nyene kwibarabara maze kwicara ndashira ivalizi yanje ngaho aho nyene nza mbona igipolisi barampamagara cyambira ati zana isakoshi yawe barambaza ati yakora ni hehe ndabereka rukre Mugisha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mimi niko Murundi nikuja Saudia niko na mwaka na miezi miwili nikafikia kampuni katukulaga pesa tukakimbia kampuni baada ya kukimbia kampuni tukaenda kumdalala sasa mimi dalala wangu alikuwa anashindana ananiambia nitafutie wanaume na gata akiniagiza kazi ananiagiza fasi ya mbali na vitambulisho vyangu vitatu vya kujua kama mimi niko Mrundi kuanzia pasipoti ikama ATM. Sasa leo hii ni dalala anaitwa Aisha anazoea kuua watu msichana wake kimwambia hiki akigata anampeleka mbali halafu anaambia watu wanamtupa nje. Leo hivi niko nje barabarani ya Saudia, sina kitambulisho, sina chochote. Yani nashindwa kuelewa naenda wapi, niishie wapi. Vitambulisho vyangu alinikataa kunipatia navyo, akaamua kuniletea polisi ya huku kanipelekeza mpaka hivi niko barabarani ya Saudia, sijui nitaenda wapi na sijui chalau, sijui chochote. Sijui mnaweza mkanisaidia aje kwa huyo Aisha. Aisha ni vitambulisho vyangu mpaka kanitelekeza kwa polisi ba huko Saudia na wakati ni Mnyarwanda ila ashatesha wasichana wake wengi. Sijui mnaweza mkanisaidia aje. Asante.